kugira dutere imbere natwe kandi duteze imbere bene wacu abo dushinzwe. Intama zacu dutegerezwa kuzigisha. Kwigisha sinzi wavuze ati ushaka guhonya igihugu ntuze ugende ngo ufate imipanga ufate inkoho ugire ati ushaka ko igihugu gihona, abantu bahona, intama zihona. Bimu ubumenyi bazoba imbunuza w'imihimbiri, abantu bazoza mu kubakwega bakwega izuru bajana iyo bashaka. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. Mu misi heze twaratanguje urugamba rukomeye, urugamba ruteye ubwoba, urugamba twavuze ko ari urugamba ukwikura gasuzuguro. Ze duti hari abarundi benshi basuzugurika ngo nuko batazi icongereza, aho bashitse bagafatwa nabi, bakibwa, bagakengerwa, bagahembwa make, bakabura ubuzi, bagatukwa. Mana yanje, ivyo bintu rero nivyo twise agasuzuguro. Turavuga duti ibi bintu bitegerezwa guhagarara. Twarabwiye ubusuzuguro 45 bushobora gushikira canke umaze gushikira canke ushikira umurundi mu gihe atazi ururimi rw'icongereza kino gihe. Rero twaravuze duti uru rugamba turagwise. Aya majambo rero patiri yavuze n'amajambo y'inkoramutima cyane arasa n'ivyo turimo. Aravuga ati abantu ugomba yuko babimbunuza, ugomba yuko basuzugurwa uko ariko kose bimu ubumenyi. Voilà, ico gihe bazobimbunuza, umuntu wese azobafata uko yigombeye, azobavuma, abagaye, abakwega amatwi, akwegere hariya uko yigombeye. Mugabo wabahaye ubumenyi, voilà, bazokwidefanda bavuge bati oya aho urandeganije, no ubu n'uburenganzira bwanje, oya ntushobora kumfata nk'uko ivyo uvuze ndavyumva, no ntero zo guharanira agateka kanje, ntushobora kumfata ngo ndenganye nk'uko. Voilà, aya majambo yaranyishe jewe ngo ba Petero ngo ntibari barize, voilà, babigishwa ba Yesu ntibari barize. Umugabo ngo bahagaze imbere y'inamashiga amateka bakavuga, baravuga bati reka bashaba abagabo, ibi ni biki? Abagabo ubu bwenge babukuyehe, ubumenyi babukuyehe? Voilà, ngo bari bigishijwe na Yesu Kristo. Voilà, intama zacu dutegerezwa kuzigisha. Kwigisha sinzi wavuze ati ushaka guhonya igihugu ntuze ugende ngo ufate imipanga ufate inkoho ugire ati ushaka ko igihugu gihona, abantu bahona, intama zihona. Bimu ubumenyi bazoba imbunuza w'imihimbiri, abantu bazoza mu kubakwega bakwega izuru bajana iyo bashaka. Ati ushaka ko igihugu gitera imbere, ushaka ko isi itera imbere, ushaka ko abantu bamererwa neza, ubaha ubumenyi bonyene bakamenya gutandukana icatsi n'ururo. Nivyo Yesu yagiriye abigishwa biwe, indyamunyu. Aka kantu rero ngo abantu b'indyamunyu, voilà, ntiwapfa kuburirirako, ntiwapfa kubabwira ivyo arivyo vyose, bari indyamunyu. Ba Petero batari barize, Yesu amaze kuzuka kuko yari yarabigishije, barajina imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka, bakavuga ijambo rimwe bagira bati mbega abo bantu ubwo bumenyi babukuye hehe? Ati nta handi atari kwa Yesu, nta handi atari kwa Yesu. Igihugu kitagira incabwenge kiba kigowe. Ibi Yesu yabikoreye abigishwa biwe kugira ngo abagaragariza urukundo rw'umwungere mwiza. Nivyo ntawo kwigereranya na Yesu, ntawo ukora nk'ivyo Yesu yakoze. Ariko mugabo ijambo ry'Imana riravuga ngo nimwizera muzokora n'ibisumba ivyo nakoze. Voilà, cyo ni ijambo ry'Imana. Ubu rero je ndiyumvira nti okay, ko twaguguruye umucanwa, ni gute abarundi two kwikura gasuzuguro gushika yaho umurundi wese ashitse ashobora kuvuga nk'aba ba Petero, bakavuga bati uyu n'umurundi twari tuzi,
ibintu wapisi ibyo kabisa. Abarundi twari tuzi kwa kundi bavuga icongereza c'ubuyi, congereza fake cyageseye. None niyo bariko baravuga uko ego cyane nivyo tugomba gushikako. Iryo niryo hangiro tugomba gushikako, ihangiro ryo kwikura agasuzuguro abari baradusuzuguye batangara bavuge bati aya abasi b'abarundi tuzi kabisa. Rero mu cigwa c'uno munsi naravye ubu abanyeshure bariteguye gutangura ivyigwa, twarabashize mu mashure. Voilà. Rero nabonye yuko batotangura ivyigwa batamenye ibi bintu bikurikira, kuko birahambaye cyane mu rugamba rutanguye. Voilà. Abantu musanzwe muzi urwo rurimi, abantu ururimi rutagora, mutwihanganire. Uno munsi tugomba tuvuge kuri ba bantu ururimi rugora, ba bantu bagomba batangura ishure. Tugomba tubahe izi mpanuro, kandi izi mpanuro zitegerezwa kubafasha gushika ku ntumbero twihaye. Kizire ko ari umuntu asubira kuducisha mwijisho, umuntu asubira kudusuzugura twebwe abarundi. Ariko rero ibi bintu biradusaba ikiguzi, biradusaba kwitanga, biradusaba umwanya, biradusaba uburyo, biradusaba umwete. Voilà, ibi bintu birahambaye cyane. Nimba ugomba kuronka icyo utari bwaronke, nimba ugomba gushika aho utari bwashike, utegerezwa gukora ikintu utari bwakore kugira ngo ushike kuri ca kindi. Nimba rero tutarashika kuri iyo ntambwe, kuri iryo hangiro twifuza gushikako, hari ibintu tubwirizwa gukora, kandi ibintu tutari dusanzwe tumenyereye mu buzima bwacu kugira ngo bishobore kudushikana kuri za ndoto zacu. Ariko rero bantu b'Imana, iyi ndoto ni danje, irateye ubwoba cyane wampaye inka. Ndavyiyumviriye ko ubuhanza buca buza. Kwiyumvira ko wa mutipe wa hariya mucenda juru hariya akure, umwe ururimi rwagoba rudashobora kugoboroka, ukavuga uti uyu ngomba ndamutegure gushika yaho akavuga, abantu bagahungura amatwi bakavuga bati uyu mutipe gabasha yize he ibintu, ariko aravuga ko umengo birakomeye cyane. Kugira ngo rero dushike kuri uru rwego, ibintu birantera koba na jewe. Mugabo mu gihe cyose ufise indoto nini ikagutera ubwoba, voilà, niyo aba ari indoto ayo kabisa. Igikorwa cyo gukora kiba ari kinini, mugabo voilà, kiba gikwiye. Ibintu biteye ubwoba, bikomeye, biri challenging, bitoroshye gufata, nibyo bikujyana ku yindi level. Ibi rero biradutera intege, tukavuga duti iki gikorwa naho kigoye, dutegerezwa kugikora. Tugomba turabire hamwe ibintu 12 abanyeshuri bategerezwa gufata nkama kugira ngo dushobore kwikura agasuzuguro muri iki gikorwa cyo kwiga. Icambere na mbere, urugero uriko nturugaye. Nimba utaramenya na kimwe, urugero uriko nturugaye. Nimba uzi bikeya, urugero uriko nturugaye. Nimba uzi ibintu mwayene, urugero uriko nturugaye. Tangurira kuri ivyo nyene ufise. Umwana agenda mu ya 0 canke mu wa mbere ata kintu na kimwe afise mu mutwe, mugabo yatangura kwiga vyose bigasha biza. Aho rero ugeze, urugero uriko nturusuzugure, nturugaye, heraho nyene. Ica kabiri, kwivugana. Ivugane buri munsi. Mbere umenga iki kiragoye, mengo n'ubusatsi. Voilà. Ariko ikintu kirakomeye cyane bene data. Turavuga duti en principe uri kuri ururimi utegerezwa kuvugana n'abandi muba muhereranye, ababanyi, fise umugore mukavugana, canke abavukanyi mukavugana. Utabafise rero, utafise abo muvugana, uwo muvugana wa mbere ni wewe nyene. Voilà. Use monologue daily. Ikintu rero kiragoye, kuko bakubonye utanguye kuzurivugana, abantu bazoca bagira ngo wasaze. Ariko si ugusara,
hariho umuntu twigeze guhurira muri ville i Bujumbura, ngenda ndivugana, arahagarara arakerama, abona ngene ndagira amageste nivugana, vuga ndi kino kivuguku kino gihinyanyuruku, voilà yandivugana. Arandaba ngo ariko wa muhungu ngushaje hakiri kare, ugenda urivugana kweri? Kumbure ntiyarazi ivyo ndimwo, ariko ijure nari ndarirembeje. Akandi karorero nako umutipe w'umukenya yitwa Kevin yari afise indoto yukuba umuntu hagarara imbere y'abandi, umuntu a public speaker, ajya abantu bashikiriza amajambo imbere y'abandi, no aba motivateur, agomba kuba motivateur. Mugabo yakora muri garage, yari umumekanisye, yavuga bakamutwenga, akiyumvira ingene ivyo bintu azobishikako akabura. Niho guca atangura kuza ari igicongereza bukebuke, voilà araciga, atangura kugenda arivugana, agira monologue. Ivyo rero abikora igihe kirekire, maze umunsi umwe agira ati rekaho nivuganiye jenyene nje imbere y'abantu. Niho guca rero atangura kuja imbere y'abantu, aravuga, abantu barakoma amashi, eka mbere abandi bararira kubera ibigumbagumba. Keve wa mugaragiste, wa mumekanisye, nguyo abaye umu public speaker. Uri hehe aya mango, ufise indoto iyahe? Rero udafise uwo muvugana ntibikubera intambano. Keve urumvise ingene yabikoze, kandi birashoboka. Ubu n'umuntu akomeye, none nawe. Icya gatatu, je imbere y'icirore, urabe ingene koresha iminwa uri kuravuga, voilà, wibone uri kuravuga, wibone uri kuragira ibimenyetso, wabiryoheje nyene, voilà. Ibyo birafasha kubaka icizere, kwigirira confiance. Icya kane, gira ingendo buri munsi yo kugerageza kuvuga urwo rurimi. Mu Gifaransa bavuga ngo la langue s'apprend en parlant. Nta kuntu worumenya utaruvutse. Bo naho wobura uwo muruvugana, kora nkuko Keve yakoze, aho yagenda muri garage akivugana, voilà, ariko arugurura amapine, ariko arugurura imoteri, akaguma yivugana, voilà, kuvuga. Wavubesha ngo wabuze uwo muruvugana, oya, gira iyo habitude, gira uwo mugenzi, cyangwa gira iyo ngendo yukwama uvuga. Aka rero n'akantu gakomeye cyane, ufise amasoni wanka kuvuga, aho bizoba bigoye, eka mbere ntibizoba binashoboka yuko woshobora kumenya urwo rurimi. Ikintu cya gatanu ukwiye kumenya, uri kuriga ururimi utegerezwa kugira umwete, ukuvuga amakosa, voilà. Nta muntu n'umwe atavuga ikosa, n'umwongereza aravuga ikosa. Umwongereza umwumvirije kuva tangura gushika heze ikiganiro, ukagomba guharura amakosa yoba akoze, wotora amakosa menshi cyane. No mu Kirundi utanguye ikiganiro c'iminota 10, voilà, nibaza yuko uvuze amakosa ngahe mu Kirundi, ubuvuze amakosa menshi cyane. Rero n'umwongereza aragira amakosa. Werera aka kantu maze ukamenya ayo makosa yose ari muri wewe, yavuge udatinya, niho uriko urakira. Uko uzovuga amakosa menshi niko uzomenya vyinshi. Uko uzo gerageza kwigumizamwe amakosa menshi, niko urugero rwo kumenya icongereza ruzoba ruto cyane. Nukuvuga ngo uzokwigumira hahandi nyene. Urumva nta kosa ukeneye kuvuga, ntukeneye kuvuga icongereza, voilà, vya bikosa bikugumamwo, voilà, ukaguma hahandi nyene, ntiwigera wavasa, voilà. Rero kuvuga amakosa menshi cyane niko kukimenya ku rugero uteye ubwoba. Ako nibaza ko mukumvise. Ruhavuga ngo yango mvuze ngo novuga amakosa, oya. Igikuru no gushikiriza ubutumwa abantu bakabwumva, voilà.
bivuga uko ariko kose igikuru ni ukushikiriza message nta kindi. Ibindi navyo ugenda urajista, ibindi navyo ugenda uragorora buke buke, mugabo ubutumwa wabutanze nta kindi. Gomba uvuge verbe gusa abantu bayumve. Voilà. Kubera iki uri kuravuga amakosa canke uri kuravuga ibintu ugatanga message umuzungu ashobora kukumva. Voilà. Kandi ntago twenge nuko twenge, mugabo twebwe usanga umuntu ariko aratwenga umuntu kubera avuze amakosa. Ukuvuga amakosa menshi niko ukimenya. Iyi ni règle. Ikintu cya gatandatu ukwiye gukora, ukwiye kuvuga ivyerekeye ibintu vy'ukuri. Voilà. Ukwiye kuvuga ivyerekeye ubuzima bwawe, ingene wiyumva, ingene ubona ibintu, ivyo ushaka, indoto zawe. Biragufasha kwiconnecta, biragufasha kongereza ubumenyi muri rwa rurimi. Voilà. Uronka ivyo uvuga. Uri kuravuga iki? Uri kuravuga kuki? Voilà. Nuko ikindwi, hindura intege nke zawe zihinduremwo ubutumwa. Voilà. Birashoboka. Keve wa mu mekanisi hariya muri garage twabonye yuko yatinya kuvuga, ariko yarakoresheje izo ntege nke ziwe, kwa kuntu yahora maramara canke yumva isoni ariko agomba kuvuga bikamugora kuvuga, yabihinduyemwo inkomezi. Ubu numu public speaker. Ubwoba rero burashobora kuguhindukira motivation. Voilà. Aha rero nta citwazo na kimwe. Ubwo munani, ni wirikodinge. Voilà. Ifata amajwi uri kuravuga icongereza. None ivyo bitwaye iki? Ufise telefone, ifata amajwi. Ifata amajwi. Vuga ibintu kanaka, usome igitabo, nimba usoma Bibiliya, canke vuga ibintu kanaka, ku bintu kanaka. Donc, uce wifata amajwi. Wumva ingene uvuga. Aho utavuze neza, vuge neza. Voilà. Ubu nabwo nubundi buryo bwo gutuma uhinyanyura mu rurimi rw'icongereza. Ururimi rw'icongereza ukarumenya. Ubw'icenda, believe in your process. Nukuvuga ngo ntuhinde, ntiwihutishe ibintu, genda buke buke. Hariho intambwe utegerezwa gucako. Nta uvuka rimwe ngo yuzure ingovyi. Ntushobora kuja mw'ishure uri mu wa mbere, uri mu wa kabiri guca uvuga icongereza nk'imwe ca Obama. Ahubwo ugenda uraduga buke 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 buke. Uko ukora imyimenyerezo niko ukimenya. Ukamara amezi 5 ukora nk'ibi vyose tumaze kuvuga, ndizera neza yuko udashobora kuguma uko wari. Hategerezwa kubaho impinduka. Icicumi, iterambere ryawe mugo rurimi risabikanye n'abandi. Batera inkuru, batere suforme y'inkuru, babwira uti jewe bagabo nari meze uku, byari bimeze uku nuku, none ubu heraba aho ngeze. Voilà. Imana nishimwe cyane. Voilà. Gira ico usabikanije n'abagenzawe. Batera inkuru. Uko uzobatera inkuru niko hazoba hariko haraba iterambere muri rwa rurimi rwawe. Ubw'icumi na rimwe, gira umwete ugusoma ibitabo. Mu bitabo usanga hariyo inkuru, usanga hariyo intahe, usanga hariyo amajambo aterana intege. Nukuvuga ngo usomye ico gitabo ukuramo ibintu byinshi. Umuntu yasomye igitabo n'utagisomye nta hantu na hamwe vyoca kugira ngo bashobore kunganya ubumenyi nk'ugo rurimi. Nta na hamwe. Kuko asomye igitabo akagiheza, akuramwo amajambo menshi agoye,
ayo majambo murumva abarose amajambo mashasha. Iyo rero akoresheje iryo jambo yakuye muri ico gitabo wewe utarizi ntaryuzi. Voilà. Rero umuntu asoma ibitabo n'utabisoma ntaho bisa basana mu bumenyi. Ubw'icumi na kabiri umviriza amakuru, umviriza indirimbo, umviriza ibiganiro, umviriza kuri YouTube, umviriza podcast, umviriza amamotivation, umviriza amajambo y'abakuru b'ibihugu, amajambo y'abamenyekana, umviriza. Voilà. Kumviriza rero iki ni cigwa gikomeye cyane kuko benshi birabagora kumviriza usanga ari kibazo. Mu gusozera nagomba nsozerere kuri aka kantu karahambaye cyane. Hariho amavuga adasanzwe mu rurimi rw'icongereza. Mbere ayo mavuga novuga yuko ariyo akigize ahanini. Ico uzovuga cose uzokoresha ayo mavuga, ico uzobona cose, ico voilà, uzokumviriza cose hazoba harimwo amwe muri ayo mavuga. Ayo mavuga nayo ni to ask, gusaba, to be, kuba, to become, to begin, to call, to can, to come, n'ibindi bikurikira gushika kuri would. Umunyeshuri azokwirikiza ibi bintu vyose ndondaguye azoheza ca kiringo yabaye nk'aba Petero n'abandi bigishwa barabaye Yesu canke Yesu. Turizeye rero ko bizogenda neza maze uru rugamba ukwikura agasuzuguro tukarutsinda. Umuntu ataramenya urwo rurimi wese ntazovuge ishure ry'abarundi bose ntiryabayeho, oya ntazogire ivyitwazo. Turashimiye abanyeshuri batanguye ivyigwa, dushimire n'abandi bariko baritegura, kandi uyu mugambi tuzowubandanya tugume dufasha abanyeshure gushika twikuye agasuzuguro kose. Imana yo mwijuru niba mpezagirire mwese. Reka twibananirize rero kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose tumuhaye kaze. Abarundi twese twikure agasuzuguro.